ku munsi wa Mungu rero igihe c'isaha 10:15 hariho urukino rwa El Classico, urukino ruhuza FC Barcelone n'umugwi wa Real Madrid, ariko kandi n'urukino ruzoba ruri mu ntumbero yo gukina phase retour muri La Liga. Bagiye gukina basumbanya amanota 4, Barcelone bari imbere y'amanota 4, niho rero yigize uriya Alonso. Uno mwaka Barca yabaye nziza, Real Madrid isa no kumengo atari nziza. Muga amahigwe tugira kilomaike kuri no match ya hirya yejo nuko bagiye gukina omwe ibiharuro bisa nibigishoboka cyane hagati y'ino migwi ibiri. Madrid ku itsinze urukino gakura mwane, urumva ko bizoba bisubiye itoto. Si nuko Barcelona uravye afishe yabo cyangwa calendrier yabo, harimo ama match ashobora kubagora nka match bazoca bakina na Atletico Madrid, bazoca bakina na Espanyol. Barcelona ubukurikira iyo ni derby mbo nibwa tacho kinini ya cyane gose yokoze imbere ya Barca nziza nk'ubu, ariko baracafise Villarreal, baracafise Atletico Madrid nako Atletico Bilbao. Izo ni zindi match zishobora kubagorana uvuga mu minsi iri imbere. Kuri waruvuze ku kintu cyiza ni match ije ibiharuro bigishoboka. Amanota 4 Real Madrid novuga ifise kugabanya akasigaramwe iryo nota rimwe, byoca bituma novuga ihiganwa risubira kandi gucangamuka, ariko byoba bibi na cyane gusumba mu gihe Real Madrid novuga itotsinda no match kugira ngo iyagabanye. Niko ndabibona, niho uburyohe bw'ino championnat buzotangura kuboneka. Real Madrid itsinze no match birashoboka. Kilo Mike, uretse iyo challenge yuko hasigaye mwa amanota 4, iyindi yanje iri muri no match ubona ni yahe? Gambere bwo championnat no mwaka tuvuge ko yaryoshe. La Liga EA Sport yararyoshe bivanye nuko uravye no mu yandi ma championnat mu France byarangiye kera. Paris Saint-Germain yatwaye igikombe, mu Bwongereza Liverpool byararangiye yaratwaye igikombe, ugiye kuraba mu Budagi weekend rangiye equipe ya Bayern Munchen batwaye igikombe. Bivuze ngo ahasigaye no munsi uko guhangana kugeza ku munota wa nyuma ni muri Espagne, muri La Liga Sport, ariko kandi no muri Serie A. Abona ko Inter de Milan na Napoli nabo baracafatanya difference mu tegera kuri 3. Bakwenteresa cyane. Mugabo naho nyene n'abakwenteresa cyane bivange nuko championnat ntidandaza nka La Liga Sport, ariko kandi rero uno munsi novuga ngo championnat radyoshi kuko yaryoheye kuba conquérir direct biyo championnat yaba FC Barcelone yaba Real Madrid. Nivyo Barcelone bari en avance kubera ko nk'ubu bigize ta championnat karangirana ngaba bakavuga ati nkino zose zisigaye ntituzikina, ubwo Barcelone bibaye championnat n'amarota agera kuri 4. Mugabo nivyo nariko ndiyumviye ndavuga ni uno munsi iyi El Classico dushitsemo kuri journée ya 36 ije nk'umucamanza bigaragara ku gikombe agomba gucura urubanza akavuga ni Real Madrid mugomba kwegereza kwamenyo kuri kino gikombe gahoro nubwo bo batsinze Barcelone harasigara. Bivuze ngo inota rimwe, bivuze ngo ni pressure iza kubiduze ku basore bo mugabo witwa Jet Freak, ariko kandi ni cyizere gikomeye cyane kiza kuba kigarutse ku basore bo mugabo yitwa Carlo Ancelotti au niveau kuyumvira ngo ino saison turashobora kutegera saison blanche bivange nuko tuza kuba twegere Barcelone, kumbure dushobora kwitega iyindi match imwe ikaba yonganya natwe tugatsinda hama tugasova saison blanche yacu, kuko urabona novuga ngo no munsi na pression nayo yagabanutse ku ruhande rw'abasore mugabo yitwa Jet Freak, kuko iyo baza gutsinda equipe yitwa Inter de Milan bakagera muri finale, bivuze ngo uno munsi hari gucatangura kuri Flick utangura kwiyumvira ngo ngeze muri finale ya UEFA Champions League, ngomba kujera gute abasore banjogira ngo nimiburi niza kugera igenekerezo ga 31 ukwezi kwa 5 Munich atamukingi wanje no myagize ikibazo c'imvune, ariko bivuze ngo ubu nawe arabizi yuko nyuma yo gusezererwa na equipe yitwa Inter de Milan muri kimwe cya kabiri gice cyanyuma, d'abord objectif yabo cyangwa se mission yabo no mwaka yo gutahukana ibikombe bigera kuri 3 icyarimwe triple historique yahagaze.
usibye ko bamaze gutahukana igikombe ca mbere ca Copa del Rey kumbure bobo Cezito wa Blanche mugabo misi yo gutahukana ibikombe bigera kuri bitatu bari bafise no mwaka muravyibuka bamanika mu vestiaire bati objectif ni ibikombe bitatu Liga ubona ko bafise na group ishobora kubikora ya ubona ko bafise na group ishobora no kubikora kuvuga ati Liga Copa del Rey ndetse na Ligue des Champions just twifuza kubitwara rimwe ariko Inter de Milan ikaza kubishira kaburungu d'abord kubijanye no kwiyumvira triple historique bivuze ngo nabo no munsi kwa Afrique numwanya mwiza canke se ni gihe ciza cyo gutangura kwibaza ngo Rwanda ya Copa del Rey no munsi La Liga nayo yodushika La Liga nayo yoduca mu myanya nk'intoke bivuze nabo ngo ni pression yabaduze kuko no munsi entre yabo na equipe etwara Madrid nimba hari amanota agera kuri ane ni pression yabaduze ko ariko kandi yari kuba ari na motivation iyo ku munsi wa kabiri baza ko bari muri finale bakavuga ngo turi motive turi kuri finale ya Champions League Real Madrid ntacigomba kudukora kuri umwaka na cyane ko muri Classico zigera kuri 3 zose zerutse twasi batsinze mugabo no munsi uvuga ngo ni aggression ni pression nabo yabaduze ko uvuye gutsinda kwa Inter de Milan bidasiguritse bine bitatu gomba igitsindo ku mwanya wa nyuma ni group ahubwo nanibaza ngo umugabo witwa Jet Flick agomba kuba umugabo hano kuko bigaragara ko ari group nivyo iri mélange harimo abo bantu bakuze nka Robert Lewandowski Inigo Martinez ariko ubona ko abandi bose barafinya bafise moyenne mugabo abandi bose urana ko ari abana bakiri batoya uravye urukino bakinye kuri equipe yitwa Inter de Milan equipe iri capable yo gutsinda 2 fois consécutive ibitsindo biri mwizamu ryawe hamwe nawe ukaba uri capable yo kubigombo byo bitsindo ugaterekamo n'icya gatatu mu minota 45 n'igice cya kabiri gusa ariko bikarangira usezerero muri kajya kageni bivuze ngo ahubwo psychologiquement ntabwo nugira n'ubwoba ku basore bo mugabo witwa Jet Flick mu gihe uno mumenyereza wawe imyaka 60 w'umudaga toba ari umuntu mwiza mu bijanye no kugira gestion psychologique y'abakinyi biwe na cyane iyo bari muri bino bihe kuko ibi bihe ntibimeze neza uvuye kwa Inter de Milan muri bijya buryo ugiye kandi gukina na Real Madrid yasezera bakirikana na equipe yitwa Arsenal ariko kandi uno mwaka n'ubwo ngo Ronzo isanganye iryo shavu ryo kumva ngo finale ya Super Cup waradutsinze La Liga urukino rwa mbere waradutsinze finale ya Copa del Rey waradutsinze kandi wose wadutsinze hejuru y'ibitsindo bitatu mu izamu ryacu bivuze ngo nabudo mwaka iyo equipe twari Madrid isanganywa ko kuvuga ngo iyi Barcelone yatumereye kwa Amin iyi Barcelone uno mwaka ako dukoze kose no kudutsinda bivuze ngo d'abord umugabo witwa Jet Flick ndabona ikintu cyambere agomba gukora ni gestion psychologique y'abakinyi biwe uvuye kuri Inter de Milan muri bujya buryo abakinyi babo bageze hano hantu bimeze gute warubaje kazo cyo uvuga ati ikindi kintu two kwitega hano hantu ndabona atakintu cyo kwitega no kuba Classico rumucamanza mwiza ari butegaragarize n'imiburi ibice 70% aho dutangura kwitega aho dutangura kwitega La Liga Sport no mwaka kuko harabakubwira ngo ni ya Barcelone mugabo franchement parlant mu manota agera kuri ane gusa kandi agisigaye El Classico novuga ko byose byamaze kurangira kuri equipe yitwa Barcelone Alonso hagati yuko Barcelona baseze muri Champions League baratwaye Copa del Rey bien sûr na Super Coupe yo muri Espagne mvuga muri ibi byavuga hagati yuko bavuye muri Champions League no munsi guhera kuri Classico nibikurikira bagiye gufokasinga kuri La Liga hamwe nuko muri ino ndwi basezerewe muri Champions League kandi gutsindwa na Real Madrid azoba ari pressure donc azoba ari ukumenga amahigwe no gutakaza na La Liga ari hafi hagati yo avantage yuko bagiye gufokasinga ku kintu gito kimwe niyo desavantage dufate bakuye muri Champions League yuko babasezerewe ikintu cyo kugendera ko gikomeye kuri Barcelona nicaye kiri mu avantage nicahe kibashira kuri pre hagati yo avantage hamwe niyo pression yukuvuga ngo none tugatsindwa na Madrid nibyo tuvuye nibidushikiye niyo shock iheruka kubashikira muri Champions ikiba avantage nicahe ikiba avantage nukugaruka kwikoncentra cyane gose novuga ko nicoroshe ku migwi yose ariko kuri Barca ndabona yuko bagishoboye bari capable novuga yo gusirpasa novuga ico kintu hama bakagira ati kubera iki Barca hariyo novuga ama situation amwe amaze kubona abashikira muri izi match zitandukanye nkabona novuga
combien de fois bari fort mentalement nkabona uburyo bagarutse hakiri kare novuga bagasipasa novuga ivyo bintu urafatira kuki urafatira wanashima kuri ibi bya vuba kuri izi match zibiri bakinye na Inter Domira akarorero ni match ya mbere Inter Domira yabatsinze igitsindo ku musegonde wa mbere igitsindo cyo umupira wa mbere novuga Inter Domira bagikinye ubwo nyene baratsindwa ku rukino mwene rujyanye sinkubeshe kuri equipe novuga ibikiriritse mentalement iratakara igaruka itevye ariko kandundura hambavu ico gitsindo kiba kibonetse hakiri kare ubo wankisheje hakiri kare bagutanze no kubona ikindi gitsindo kigira kabiri daba rero uburyo equipe ya Barca iri plus fort cyane gose psychologiquement cyane mentalement nibemereye yuko Inter Domira batsindira mu njwiki baragaruka baragombora ico gitsindo ariko nubwo bakigomboye bagenda muri mitari de 1 bagarutse nubundi niborohewe Inter batanga kandi kubona igitsindo kigira gatatu ariko nubundi Barca bagaragaza no vuga ubwo butwari bagaragaza no vuga iyo mentality iri hejuru iyo force mentale baragiza match ari bitatu ku bindi ico ni kintu ca mbere bagiye imira nubundi Barca basubiye kandi kwitanga kubishiramo ibitsindo bigera kuri bibiri kuri equipe itari formantarima ubutakaye kandi uri hanze y'iki cyane ko ata victoire waronse ata victoire waronse kugenda wumva ko bitagararanga muri mita 45 minutes za mbere zikahera ari ibitsindo bibiri ku busa kandi uri hanze kuri equipe ibaye equipe novuga itari kuguza novuga guri mental onye ubutakaye ariko rabo uburyo Barca bahaje baratsinda ibitsindo bitatu muri deuxième hama babona novuga kugira iriya je novuga ariko ari nka accident ibyo gukora bari barabikoze kiya gitsindo bababonyemo ikigira gatatu ni ikintu by'ukuri kitaba citezwe sindi kuvuga yuko sindagiarura yuko Barca iba yatakaye mentalement no ni ikintu kitaba ni ikintu nyene kigitangaza kikugwako hama batsindwa muri burya buryo ariko twirefere no kwindi match donc yari isa nka kujya nyene daba match yari Classico iherutse Barcelone itsinze igitsindo kimwe muri mita hama Real Madrid baje muri deuxième mita bagarutse ku bitsindo bibiri de ariko nabo buryo Barca yaciriye yashise ubwo nyene imbere yuko kudamva yo kurangiza urukino ikubitwa hariya anya Barca uravyo buryo novuga bagitsindwa kijya gitsindo ca kabiri uravyo buryo baciye bareyajise ubwo nyene batsinda n'igitsindo ca kabiri nabo nyene cyo kugomora kijya n'ikintu kigaragaza force mentale ya Barca iri hejuru cyane rero je ndiko ndasa nk'urangiza ndabona yuko Barca kino kintu kitashobora kubafekta cyane gose ngo gisibishe novuga resultat zabo zo ku munsi w'Imana gusumba uko Barca imaze kutugaragariza force mentale yayo ku rwego rwo hejuru yuko nino match novuga atacu byo babwira bakaza bagatsinda byoroshye match. Donc nubwo bibaye muri ino ndwi ntubona ko koco bakora ningwa kugaruka. Sawa reka tugume rero mu bya Classico donc mu Barca na Real twibire muri ivyo byabaye muri Champions League. Kimwe mu bintu bituma urukino equipe yitwara neza no kuba iba ikwije abakenyi bayo bose ariko turabona haragwiriye imvune muri zino mpera za saison babakenye byinshi bitanga cyane ku ruhande rwa FC Barcelone still Gilles Kunde ntazoba hari kilo Mike Gilles Kunde ntabwo yababaye ku rukino rwa mbere rwa equipe yitwa Inter Domira ego hanyuma iyindi absence mbona bashobora kugirana iya Inigo Martinez nawe yavuyemwe mu rukino ruheruka rwejo bundi hanyuma abandi bo bamaze igihe ni ba Barnale ba Pau Torre bo Casado Casado yaragarutse Casado na ntuzenya n'uyu ko yokina runo rukino bon ni hamwe nyamuna ari yakigaruka ni shwa muga mu bagwaye ntakirimo hariko kandi ndabona no witwa uyu musore wabo wo ku ruhande kuri nimero 3 Barde
Balde Alex yagarutse nawe yaragarutse Barde we yagarutse kuva n'imbere ya match retour equipe yitwa Inter de Milan ariko Yari fit. zimwe mu ngingo nemerera umugabo yitwa Sid Flick no kudahuyinda Nta- no kudasuma ntajaniranya abakinnyi. iyo umukinnyi agarutse avuye mu mvune iki kibazo cyagaragaye kwa Real Madrid Alonso muri no saison abona ko umukinnyi arageza ikibazo c'imvune nimba rapport medical itanze ko ari bugaruke mu ndwi zitatu canke zine ukabona nko kundugira gatatu umukinnyi yagarutse vyarabaye kuri Eduardo Camavinga vyarabaye kuri Antonio Rudiger ubona ko rapport medical muri finale iheruka vyabaye kuri Mbappe bamukinisha ya kuri Kylian Mbappe ubona ko na première mitata itanguye ariko deja ubona ko bivange na n'ubuto bwa swad bivanye n'ubuto bwa effectif ukabona ko Carlo Ancelotti arafatwa n'igihungo cyo kumva ngo nimba umukinnyi gusa yoba yagarutse muri entraînement collectif imwe canke zibiri yumva ko yamukinisha match amazigiye yifitiye ya muri equipe ye ya mugabo ukabona ko kuri Flick wewe ibaze nk'ubu nka Barde match retour ya equipe yitwa Inter de Milan yari yagarutse mugabo yanse kumutwara mbwe guca Ubutaliyano kandi abaganga bamuhaye faveur wanashaka yanakoze entraînement collectif imwe ariko mwe na equipe mugabo akavuga ati no bivanye n'ibindi ndiko ndiyumvira na cancane nkomenyereza ariko arajera kuko sinzaho nabonye nimugora nabona ati burya urukino rw'igenekerezo ga 31 mu kwezi kwa gatanu gwari no muri programme yabo bari finale bamaze no kwishira muri programme yabo bavuga bati tuzoyikina ari nk'urukino bategura ariko rero novuga ngo ni apport iza kuba yongere ko kubasore mugabo twa Sid Flick kugira Barde nivyo Gerard Martin n'umukinyi yagiriwe icizere na coach kandi Spaha urabizi umukinyi nivyo kuri tapi vero ngo atanga umusaruro abantu twe tumwifuza ko muga muri iyo entraîneur agiri icizere umukinyi akamerika n'ivyo gukora buriya iriya confiance la travail umukinyi nawe agera kuri tapi vero agakora ivyo coach yamubwiye niyo karite mbona mu mugabo bitwa Gerard Martin urabona ko akakana je ndiko ndaraba harama point yakagoye muri Inter de Milan je mbona kagowe n'uwarahari hariye Seturiya Dumfries uga muri rusange n'agakinyi keza ya Jean Martin umukinyi ubona ko ugerageje kuraba ivyo atanga nivyo witwa Hector Ford ku nimero 2 nawe na hakina atanga ubaye umuntu uri juste for yokina Marta kicara mugabo umumenyereza agira preference ziwiwe je ibisinguze kubijajinga kuko umumenyereza nawe uramusohogira umumenyereza hari preference za wogira zitandukanye nizo Alonso canke Kilomike canke n'undi muntu sakurikirana football afise bivanye we na schema tactique yawe n'uburyo wumvamwo equipe yawe igomba gukina niyo mpamvu ubona ko for yagirirwa icizere cyane na Xavi mugabo kuri Flick azana umugabo witwa Gerard Martin amugirira icizere akamukinisha inkino zose ubona ngo witwa Alex Barde yaba hageze gusohoka ari mu kibuga yaba kwicara arakibujyo cyane ya forne w'ibyo cyane mugabo genga kuraba nawe uyu yaragakoresheje mugabo no ku ruhande rw'ibo of course aramukoresha no ku ruhande rw'ibo uyu rero ico maze bajire kundewe nawe Flick ico maze kubona numumenyereza Alonso uri mu droitier ukina ibujyo raba karore kanoze karafini ya uco wibuka no muri Bayern buriya niko yabikura aba bagabo ba umumenyereza ubona bwo ko ikintu ca bricolage muri we nta kirimo ntaca kunda muri we nta bricolage irimo urabona abakenye nka barafinya muri no myaka basatira baranyuranye ya of course uwibubamfu aje iburyo uwibujya akaja ibubamfu kuko uyu mugabo ntabyo akunda uya umumenyereza ko nka Hector Ford kuvuga bricolage iwe nikunda appreciation benshi tuba tubona ko agiye ibubamfu yorusha Gerard Martin mugaka mugumizayo kubera ko wewe n'umugoshe no mukinyi mwiza kurundi ni nayo iyo confiance no musikira mu travail uravye match yakine kuri Inter de Milan ivyo match ya mbere yago nitwa Denzel Dumfries mugabo nawe nako experience myaka 29 Ligue des Champions mu myaka itatu y'inyuma bakinyi finale zibiri kumwe na Simone Inzaghi bivuze ngo kugora Gerard Martin ibintu bisanzwe ni ibintu byumvikana kumusumba gabari kwiruka akamusiga muri zino nkino ni ibintu bisanzwe mugabo wabonye kuri match Inter de Milan mwana yagiriye icizere agarukana equipe bugene we yagarukanye Barcelone mu rukino ko gutanga passe zibe zigana kuri zibiri imwe kwa Garcia iyindi kwa Daniel Olmo mwana ntatinya gusara ya akase centre zibiri agarukanye equipe mu kibuga bivanye na confiance coach yamugiriye akaba yomugarukana mugabo uyitunze rero Barde muri equipe Barde wino saison sinzi ko abantu bayibonye atandukanye na Barde twari dufise ku mugabo witwa Xavi Hernandez
bigaragara bon Frick equipe yari travaye ku mpande zose uravye muri defense ku Barcelona Nico Martinez ukaraba ya Martwe dufise kwa Xavi twe dutunze kuri Frick Pedri Gonzalez twe dutunze kuri Xavier Hernandez twe dutunze no munsi Frankie de Jong yo vyari vyaheze yari mukinyi yagiye hageze equipe mu pushing agoma no gusohoka muri equipe ariko uravye gwega afise no munsi muri Barcelona bigaragara ngo no kumukora canke se ni apport iyo mengereza yitwa Frick bigaragara rero ngo kugarukana Barde narabonye ibinyamakuru byose vyandika yaba Mundo Deportivo n'ibindi vyemeza ko buri kumubona muri match ya Classico atangura umugabo witwa Leandro Barde bifise amahirwe menshi gusumba uko twabona Jean Martin kuko entraînement collectif amaze megiye ziramwemerera gutangura mu kibuga ni na Valère ajouté kuri equipe ya Barcelone kuba ufise nimero 3 nka Barde mwiza ugiye gukina urukino nk'urwa Classico ruvuga ngo rukugarukanira kamwe muri Swad no kumva ngo buri turatanguye kwizera La Liga ku bice bigera nko kuri 70 kuko bakabatsinda na munota gera kundwi uzenga bice hafi 90 kwijana birenga Barcelona za kwitwera Liga Alonso ngomba ndakubwira abakinyi Barca ibuze n'aba Real Madrid ibuze cyane mbonizi iyi migwa ama absence bafise na ma absence yo mu gice c'inyuma ejo Barcelona bazoba babuze Inigo Martinez babuze na Jules Koundé mu batangura hanyuma Real Madrid ama absence ifise izo ifise Ferland Mendy Rudiger Alaba Eder Militao mazigiye kinini Carvajal mazigiye kinini na Kamavinga wo hagati gato ino migwi ibiri ubona ari yahe izo bigabanukiwe cyane kurusha yindi kuri Real Madrid umva nta cisigaranye umukinyi umwe atangura mu kibuga mu bakinyi bose binyuma no mukinyi Raúl Asensio wenyene nawe batanguye saison atari mu biharuro byabo bazokoresha omwe basi kuri no munsi n'umukinyi ngenderwa go ku ruhande w'inyuma nico kintu bo kwishimira ariko nawe mu basigaye hariya bose n'umwe wenyene niwe wenyine asigaye witwa Raúl Asensio n'umwe wenyine rero kuri bane bategerezwa kuba bahari urumva ngako amabricolage azoba ari menshi cyane gose bizosaba yuko kumbure na Chouameni agaruka bagafashanya muri axe centrale ariko kandi bace baraba mbega uriya Frank Garcia azokina kuri gatatu ntabwo ari umutitirere mugabo ari oblige mugabo kuri kabiri uzoshiraho Fede Valverde nivyo n'umuntu yagufashije kuri kabiri mu gihe wa ufisa amarandevu nkaya nibaza ko bazomukoresha kuri kabiri nibaza ko bari oblige gushirayo bari oblige gukoresha Vasquez kubera ko deja azoba ari oblige kugarura Chouameni muri defense hanyuma abuze Kamavinga kuvuga mu mashwa sigaranye hagati ya Londres afise Modric ari oblige gutangura nawe nyene ku bice byinshi niko ndavyibaza afise uyo Valverde hamwe peut-être afise na Ceballos Daniel Ceballos ni yindi shwa peut-être Jude Bellingham wewe amatangura ku mwanya wiwe wa numero 10 peut-être na Brahim Diaz ashobora garukana akamukinisha ngo numero 10 kubera katokirisha Ardagire kuko amazimisi ariko akora ibi bintu bimeze neza muri zi match zingahe zibiri jewe mbona ikibazo afise nico kujera box to box n'umumilie azibira numero 6 muri abo wewe ubona arinza afata Valverde ngo amushiri kuri karibiri yo basigaranye shwa izahe byukuri ubona ko Madrid igiye gukina ifise ico yo kwita jewe ndi Ancelotti no trancha kubera yuko Ardagire amazimisi yigaragaza cyane kuko none Ardagire ni wahetse Madrid muri zino nkino zibiri ziheze uwo mushira kuri numero 8 akakina box to box inyuma ya Jude Bellingham hama Ceballos nkamushira kuri 6 hakondeka Vasquez akaza gukina hajya kuri kabiri kandi nzi neza yuko atari capable yo kuzibira ano mafoiriye ya Barcelona iyo risk nayo nofata ivyitezwe ya Alonso nuko no mwana atangwa mu mwanya wa Rodrigo uyu wewe kuri 8 ntaho tumuzi ico cyo nibaza ko gitama yigo akano Alonso avuze je nibaza ko burya Lucas Vasquez umukinyi mu Real Madrid kina yirikira kira umupira abo mukinyi iyo exactement kira umupira sumukinyi mubi Lucas Vasquez mugabo aba mubi igihe baje muri ya system mugabo ito Carlo Ancelotti kuvuga ngo
reka tugire block turindirire ku ma contre attack ama dukira umupira ari navyo bategeza gukina kuri Barcelona mu kibuga mugabo umusaba ku gukontribua mu makurusha mugabo ugerageje kuraba uno munsi muri mediane ya Barcelona uravye Pedri ukaraba De Jong peut-être imbere yabo kuri nimero 10 koko nivyo ni Pedri ni De Jong imbere yabo ku 10 Daniel Olmo n'impande za Yamar n'uwitwa Rafinha na Robert Lewandowski n'umusatirizi bivuze ngo Carlo Ancelotti ndiwe ku munsi w'Imana n'imiburi nanje nogomba kuzana equipe ikina apana kumva ngo ndazagira block hama ndindire kuri contre attack hama nirukanye n'umupira of course office Ardagula asuyari rovyiza kino gihe ariko kandi buriya sinzi ko mana bibonye batanguye kumuha ico cizere kuko Ofir Ayamezil ya arrivé mugabo yitwa Xabi Alonso muri equipe yitwa Real Madrid equipe irahindura identité equipe irakina baraza guhindura forme n'uburyo umugabo yitwa Carlo Ancelotti ahora bakoresha baraza ko bakina bivuze ngo niyo mpamvu ubona mu mpera za saison bagomba kuraba urugero rw'umwana muto yitwa Ardagula niyo mpamvu ubona ngo match zigera kuri 3 amaze iminsi akina ndibuka match yo ku munsi w'Imana bakina na Celta Vigo yatanze pass decisive na tsina n'igitsindo marka yanditse yemeza ko ashobora kuba rimwe muri piyo zikomeye cyane umugabo witwa Xabi Alonso azogendera ko muri nyuma yo kwinjira muri equipe Real Madrid amoyo ahaje juste nyuma yo witwa Kylian Mbappe no witwa Vinicius Junior agakina nyuma yabo kuko bigaragara ko Ofir Ayamezil umugabo yitwa Rodrigo ariko arapush mu gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid bivuze ngo office kandi twabonye birafunctiona office Vinicius Junior ukagira witwa Kylian Mbappe nyuma yabo ukagira witwa Ardagula nka wa mukinya ashobora kugutangira dernier pass ziza yihereza Kylian Mbappe cyangwa Vinicius Junior ni byiza bivuze ngo office abakinnyi rero super half nko muri mediane office wa Valverde ukagira Daniel Ceballos même chose nka Pedri n'umukinnyi afise umupira kuguru kwa Daniel Ceballos biragoye ku mwaka bivuze ngo office Daniel Ceballos agati mu kibuga uraza kuba uri kurakina ugacangira Jude Bellingham muri mediane ya Valverde muri mediane ya Valverde Ceballos Jude Bellingham ugacukora Losange imbere yabo kazana witwa Ardagula Vasquez yakinye ku nimero 2 ndabona tabwo bavyoterana equipe kuko nayo biri kirakina niborendera gusa ko bavuga ngo tugize block hama turindire Barcelone kiri umupira bidega vya matwe turindire kuri contre attack oya mugambo gize yo block Valverde agakina nko mu nimero 6 Ceballos akaba na Jude Bellingham muri mediane ya Losange imbere yabo katere ku mwana muto witwa Ardagula Jude acajahe Jude akira nko mu nimero 8 of course egani nayo stila giye gukinamo none kuri Xabi Alonso nuzana Ardagula ku 10 oya navuze ni Valverde na ntuze donc abamiriye bane bashakisha abasatirizi babiri Vinicius Junior na Kylian Mbappe hama witwa Rodrigo akaza nko backup ndetse no witwa Brahim Diaz yo bari na valeur ajoutée mu gihe match yo bitagenze ko witwa Carlo Ancelotti bavyifuza babaye bane no kuvuga Jude yigiwe inyuma hanyuma ergena ko amaze imisi bakina Jude yegewe nyuma kuri numero 6 ari kumwe nka numero 6 witwa Valverde ari kumwe na Daniel Ceballos mbere yabo hari witwa Ardagula kakina umupira kuri numero 10 Kylian Mbappe na Vinicius Junior barasatira icyo natahura reka tugende tubivuga ku bwanyu Jude witwa Ceballos yo kina numero 10 tuyavuge mu biharuro kujya abantu babitahura ningo uko wewe wari kurabivuga aba box boca baba babiri ya acha umunsi numero 6 akinye Fed Valverde Ceballos na Jude boca baba box to box babiri hama imbere yabo Ardagula numero 10 Monitor niyo ne option Kylian Mbappe na Vinicius Junior muri system ya bane babiri agaca hasohoka Rodrigo Rodrigo akava mazimisi ni nayo sinzi ko mazimisi Kurikirana ni nayo system ariko arakina kandi urabona ko kuva tanguye Kurikirana mu equipe yitwa Arsenal iri kira fonctiona nivyo bafise amafaye muri defense yabo nka match iheruka batsinze Celta Vigo bitatu kusa muri première mi-temps ariko Celta Vigo yagarutse ibabona mu bindi bitsinda bibiri na match irangira ubona ko abasore mugabo bitaka Carlo Ancelotti atari bubonye match irangiye barose amategera kuri 3 bivanye nuko marka yaje kuba yemeza ko witwa Asensio yasohotse muri equipe bivanye nuko yaramaze imisa agwaye mu nda Raul Asensio ko yaramusohoye muri match ya Celta Vigo azanutwe Jacob Lamon bivuze ngo rero office muri axe Asensio na Tchouaméni Vasquez bakina kuri 2 nimero 3 na hindi show office Kamavinga nawe uwitwa Fernando Mendy nawe bivuze ngo na hindi show office n'umugabo yitwa Fran Garcia kandi araza kuba ari muri equipe ya Alonso gusumba uko yagiriye block by witwa Valverde hama hagati mu kibuga karekera abakinnyi badakira umupira mugabo ni yayiremurura Fran agakina
Vasquez agakina hagati mu kibuga bafise abakinnyi bagera nko kuri babiri Arda Guras na ngira ngo Resco yo carte super half afise umupira ku kuguru biragoye ku mwaka no bitwa Daniel Ceballos afise umupira ku kuguru biragoye ku mwaka uvuze ngo afise abakinnyi bagera kuri babiri mu kibuga kuri vitesse witwa Federico Valverde afise umupira ashobora kunyaruka ashobora no gufasha gutera amabusi amashuti nyuma ya box wafise nko muri mediano munginyi nka Jude Bellingham ashobora kwegamira canke hageze muri duel kuganya duel ku mukinyi wese w'ikipe yitwa FC Barcelone ntaco buze equipe da Frankfurt gusumba kuri iyo ide yawe aho mfitiye ubwoba ni hehe aho mfitiye ubwoba ni kuri iyo shwa umumenyereza yo bagize yo kuvuga ati reka nkinishe equipe ikina kuri equipe ikina twarabonye FC Barcelona y'uno mwaka ni equipe ibangamira cyane canke idafadika mu gihe ihuye na equipe yugurura cyane ariko ni equipe iba compliqué cyane mu gihe ihuye na equipe izibira mu mabloke hama igasatira ivizira donc ama contre attaque akaba menshi kuri bo nimba ubibona neza niko byabagendekeye kuri izi match za Inter Domira ntabwo ari equipe novuga yuguruye cyane gose urukino ngo uravye ibitsindo byabo ni ibitsindo byaba binyaruka cyane gose ariko Alonso nabo mugabo wa Rocarite nabo bisangije utosanga kuri ndi equipe Carite kuvuga ngo dufise abakinyi beza na caca tugomba kubyaza umusaruro le coup do pied d'arrêté wacu yani Carite ubona ko equipe yitwa Inter Domira ifise kuko uravye abakinyi ifise nko muri b'amataye kandi barebare bivuze ngo ni equipe yizerera cyane muri le coup de pied d'arrêté wabo ukavuga ngo ni muri turonse coup franc zibiri mu kibuga canke se zitatu mu kibuga canke corner zitatu mu kibuga biragoye ko equipe kuvana ku izamu tagutsinda igitsindo kuri no equipe rero ya FC Barcelona sindiko ndabona ntaho ndiko ndibuka match ya vuba yaho equipe ya Barca yahuye na equipe novuga yugurura hama Barca iragorwa muri urwo rukino kuko ugiye no kuraba ni meilleur attaque raba uburyo Barca yatsinzwe mu na Dortmund match retour ariko yakiniye ku mablock raba Classico ya finale kuri Copa del Rey Carlo Ancelotti yaruguruye match yaruguruye match mu gice cya kabiri yaruguruye match ko amaze sinzi ko yabonye Spaf amaze kwinjiza Arda Gula na Kylian Mbappé kipe yara fonctionner ikintu kimwe hajya naho Real Madrid yari yamaze kuba ankese yari yamaze kuba ankese equipe yose yateguye gukina byo uzona naguye Simeone iyo umaze kuba ankese igitsindo imikiniro irahinduka mugabe yo yabaye ankese nawe nye turabona asateye ibintu bisanzwe ahubwo je ngoma mumfashe kuri iki kintu Madrid irazi yuko ino sezo yabaye mbi muri defense hambavu yuko bambi muri defense irazi kubuhoho ari lo pire simbona ko Ancelotti ashobora kuza muri ino match abuza agasantima ko kuvuga ngo ibyo nsatira byose muga mbanze nitunganye nyuma aramutse avuga ngo yongereze inguvu zugusati bambe zukubanza kugarazi ko agiye gukina na equipe mu match zitatu imutsinzi ibitsindo bingahe c'est 5-4-3 15 5-4-3 oya 12 kandi cyo gihe wari ufise barudiga muri match match yare Asensio match hari match imwe Rudiga yari yaragiye hari na match Raul Asensio yari kiri muri bya bintu byo kumubanira ati uno mwana ntakina iki muri ukaba wari ufise ba Ferramendi uno musi ntabufise ubu umva ntabuza ko gasantima ko kuvuga ngo inguvu nke zinyuma ndazifise ari oblige gukinisha bonyene mwavuze canke mubona ko ashobora kwiyumvira ibintu bimeze gute mu kuramforsa mediane bame muri defense yiwe ubwo ni abagaruka cakindi cuko tuzova tubona Fede Valverde yagarutse mu mwanya wa ntuze kuko arazi ko agiye gukina na meilleur attaque d'Europe Barcelona itsinda byinshi kandi yifatiye ko na Carolina arazi ko nayo wenyene ubwiwe ataravye ivy'abandi imutsinze byinshi uno munsi afise nabo abuze muri bamwe bahora bahaba bagakubitwa 12 ubwo ubundi buryo mwibaza ashobora kubrikola defense yiwe kuko abo twiteze mwabivuze ni Vasquez, Fran Garcia, Ramos, Raul Asensio na Chouameni
abo by'ukuri ntashobora kugira santima yuko batamuhagije kuri iyo match Alonso akavuga ati Bo, reka je nakubwiye hivi jewe vuga bane gira je no prefera yuko match mwene izi ni match by'ukuri ubanza ku blenda uruhome rwawe rw'inyuma City ukina na Barcelone on ufise contre Barca ifise Lamine Yamal acha ku ruhande ufise Rafinha acha ku ruhande ni naco kintu na prefere yuko yozana Fed Valverde kuri kabiri hanyuma hama akamusubiriza ikibazo rero kica gihaba nuko uno munsi atazoba afise uwitwa Chouameni kuri gatandatu kuko twarabonye ivyo bintu bya fonctionne mu gihe kuri gatandatu yiyasira yuko Chouameni aba ari kuri gatandatu ivyo bintu byara fonctionne vraiment turabona Kamavinga yego yaramubanira nabi mugabo yabamukiyo ariko Chouameni ndabona yuko by'ukuri yabari sekirize cyane Ancelotti yabari sekirize cyane mu gihe yabafise Chouameni kuri gatandatu akagirana Fed Valverde kuri kabiri ico gihome cyabari gihome gikomeye ariko no munsi ikibazo aza kugira Ancelotti iske gushira kabiri kuri Valverde kuri kabiri udafise Chouameni kuri gatandatu iki kintu ndabona yuko gishobora kuza kikamubuza gufata iyo risk ariko jende Ancelotti ico kintu no gikora no fata Valverde kuri kabiri se Barose nkamuha iyo responsabilité yo gukina gatandatu hama abakinyi bobo bari offensif arabafise ni benshi pourquoi pas tozana ba Luis Diaz ne daire nibwo tozana Luis Diaz Brahim Diaz nako Brahim Diaz plutôt ukamushira nyene ngaho onye kuri yo Losange nyene agakira ariko imbere yuko uyumvira Brahim Diaz zano witwa Ardagire ariko gukinira match zibiri nziza ariko agira umusaruro mwiza umusaruro mwiza muri finale ya Copa del Rey muzane muri 11 babanza mu kibuga Kilomike namwumvise yavuze ati kurwara nito mugarukako yavuze ati je ndabona Vasquez azogoma iburyo Fran Garcia ibubamfu Chouameni na Raul Asensio hagati wabuze Ceballos Jude na Valverde imbere yabo Gula Arda Güler hanyuma Mbappe na Ntuze na Vinicius Junior urumva ni 4 en dosage kumwe twamye tubivuga 4-4-2 4-4-2 wewe birasobanutse Alonso mbwira 11 wibaza prediction ya 11 bawe ubavuki bon nanje nogira 4-4-2 Fran Garcia ku bamfu Fed Valverde ku buryo Raul Asensio na Chouameni muri defense hama Ceballos nkamuzana kuri gatandatu witwa Jude Bellingham na gatandatu Ceballos sivyo hama nkachanzana Jude les deux box to box na Dagire hama wanashima muri ico gihe no fata abo bamiriye batatu hama nkazana Jude Ardagire nande na Ceballos bakina gute bakina 4-3-3 Ceballos kuri gatandatu hama uruhande rumwe Valverde na uruhande rumwe Jude Bellingham urundi ruhande Ardagire hama ijari nya attacking nkayigumiza kujya Rodrigo agakina Vinicius agakina na Mbappe agakina ndabitahura jewe aho liste ya kilometre yo bari nziza muga nanje niteze 4-3-3 muga bitandukane ryatwe na Alonso niteze Vasquez aguma hariya Valverde akaza mubo hagati agafatikanya agafatikanya na Ceballos na Jude akaza imbere yabo hanyuma Arda Güler agasubirira Rodrigo Mbappe na Vinicius bakamuguma mu mwanya wabo niyo niteze ako kikira kibanza kuri Arda Güler twabonye katakina ashobora kwikora mu bivanye bon uravye bujya kina impamvu ndavyiyumvira uko amakuru menshi avuga ko Güler azotangura parapoli kwa mazigi ashobora gutangura mu kibuga nanje ndaraba ahantu yotangura ni mwiza inyuma yande ya Kylian Mbappe na Vinicius Kylian Mbappe mukasimbona ko yohakura nuze yohakura nde yohakura Jude Bellingham arahava ko deja nababwiye kanu kare kuri finale ya Classico munambwira ati ye equipe yatsinzwe yankeshije igitsindo nivyo ira mumenyereza acagerageza
ibindi bintu atari yagerageje mugabo ino saison turamaze kubona ko iyo bigerageje akabitanguriramwo agakina umupira equipe irafonctiona jewe rero nivyo Barcelone ni meilleure attaque ni equipe nziza wanashaka ivyo twopanga vyose Barcelone uko imeze kino gihe uko tuyibona kino gihe irashaririye cyane gusumba equipe yitwa Real Madrid ni nayo mpamvu uno munsi nta n'uwotinya kubagira abafavori kuri Noel Classico bagiye gukina muri kano kanya kuko uravye d'abord twisunga statistique aho bagarukiye ariko kandi n'inkino zibahujije uno mwaka reka tuvyinjiremwo yari juste kuwiyumvira ibishoboka mu ma line up ngomba rero dusesangura urukino nako muri ubwo buryo Barcelona batsinze match zitatu zibahuje na Real Madrid muri competition zose hanyuma vyigeze kuba muri histoire ya Classico vyigeze kuba hagati y'ino migwi mu myaka ya 2008 na 2010 igihe cha Pep Guardiola wewe yashoboye kubatsinda imachi zitanu urumva hanyuma bashobora no gukurikiza n'izindi match zine urumva bitwara neza imbere ya Real bambe ya FC Barcelona match zitatu urumva kilo Mike yego zitatu Barcelona batsinze Real Madrid muri no saison yonyene ibi navyo birashobora ku impacta runo rukino bikaba faveur kwa Barcelona kubera iyo confidence y'ubu bamereye nabi match iyi irashobora kuba facteur yuko iya kane iza kuba ya Barcelona iya kane itaja kwa Real Madrid canke ni motivation kuri Real Madrid kuvuga ati oya turabihakanye zine ntazo dushobora kwemera hagati y'ivyo bibiri muboneka igiye gushoboka ari cyane erega ni motivation ikomeye wanashaka si no kuri ya kare gusa no ku ya gatatu mu biravye uravye uburyo Real Madrid bahendeye mu match ariko ukabona ngo still hari karite arimo muri karite nkunda cyane muri equipe umumenyereza yitwa Flick yamaze kumeseramo karite kudaheba yo kutarekura mu gihe umuhagarikeza taravuza ati match yarangiye bigaragara ko ariyo karite equipe yitwa FC Barcelona kino gihe ifise kuva Flick nje muri equipe bigaragara ko ariyo karite yagerageje gutravaya mu equipe yiwe kubereka ngo iyo twatsinzwe cyangwa iyo bishitse tugatsindwa wanashaka guhera kuduga ku bitsindo bibiri birashoboka ko ivyo bitsindo tubiromonta kandi tugatsinda bigaragara ngo no kuri match Inter de Milan match yeze nabwiye abantu bwani ikiyago cabaye hagati ya Flick n'abasore biwe muri mita umusaruro Barcelona yaronse muri deuxième mita kuri equipe yitwa Inter de Milan ifise defense nziza muri UEFA Champions League bageze ukina na Barcelona maze kwinjiza ibitsindo bitatu gusa buriya ni Barcelona ni burya Inter de Milan itsinzwe ibitsindo 9 mugabo muri bitandatu vya Barcelona gusa mwizamu ryabo kuko bageze ukina na Barcelona mu kimwe cya kabiri gishicanyuma bamaze gutsinda ibitsindo bitatu gusa muri mwizamu ryabo bivuze ngo yari yo defense nziza dufise muri UEFA Champions League mugabo nabwiye abantu umusaruro wa Barcelona mu gice cya kabiri bitwereka ishusho ya message umugabo witwa Flick yatanze ku bakinyi biwe bari muri vestiaire rero sino ita impact ikomeye cyane kuko match nziza kandi wizeye ngo Supafu naramutsinze muri match ya mbere ngo numunegereza kumutsinda ngo kuri komba ya kabiri ushobora gutangara kuko peut-être kuri komba ya kabiri nawe abafise ibyo yize kuri wewe abafise Barca ntirisire yukuvuga ngo itegerezwa ko kuba iyi match itegerezwa kuba ariyo yayitsinze kubera ko yabaye nziza imbere ya Real Madrid babaye beza muri match zigera kuri 3 zerutse mugani bijize byako c'est pas juste kubera ko ubunye nayo nindi match igiye gukina muri 90 minutes n'iyindi ange itandukanye n'indi shusho itandukanye na shusho n'ishusho twadufise kuri match zigera kuri 3 twadufise Alonso ubibona gute Barca kuba yarabaye nziza itsindi konvenka Real Madrid mu nkino zitatu ziheruka ariko tukaba twarabonye guhera muri finale ko byari bitandukanye na bibiri byaheruka urumva ntibyari bikiri 5-1 na 4 kubusa 5 kuri 2 ejo bundi bagiye no muri prolongation tuvuge ko Madrid iri hafi guhindura ibintu kuba hafi sindiko ndabibona uretse yuko ari
ari cyo bategerezwa nico bategerezwa ariko biragoye ati gute iyi match bugiye match ni mu birabirenze bugiye match ntanje nini ya cyane gose ifise gusumba match ya finale ya Copa del Rey kuko nigo gwarurukiza kuri Real Madrid gusumba ibi biri kure cyane gose kuko ibi inye nibwo Real Madrid yozigatsinda equipe ya Barca nibivuze ko directement bocha bayasumbya Barcelona wapi nayo nibo boba bariko baregereza ariko nibo baragira kugwego ari kugwego nibo bararunganya iri match imwe mwidagano nagatahuka Barcelona match nibwo boyitakaza yogumira imbere mu mahirwe gutahukana nota deja rimwe rero ndabona yuko ku match muri mentale Alonso Barca yobitsinzwe byinshi Barca yobitsinzwe ibuyemwe muri Champions League ipermese ko Madrid bayegera kandi ko ari we kuvuze ku buryo buri mentale mu bikurikira ariko Madrid ntiyari uretse ko yabikuyemwe amateka sinkubeshe equipe ziba zigeze kuri urugwego nka za Barcelona nka za Real Madrid ivyo bintu biba biri mentale bivyo bifise nuze ntoyi cyane ko ifise yabo biri ntoyi cyane gose kuko zonyene ziba bifise mentale nini ya cyane gose ari nayo mpamvu ko meranga ku ruhande novuga Agüino El Classico ya La Liga kuri Real Madrid ntabwo novuga motivation yo birenze iriya match novuga ya finale ya Copa del Rey rero nikimenya rabo uburyo bahinduye match si ibintu twari twiteze kugaruka ugatsindwa gombora igitsindo ca mbere ukashiramo ni ca kabiri uraza kubona ku byukuri ya Madrid bari bayitayeko uravye ubushobozi bari bafise n'ubushobozi bwa Barcelona hama tugarutse kuri iyi match fatira ku bushobozi bwonyene Barca ubushobozi batugaragarije muri Barca iri hejuru gusumba Real sivyo ico ikintu ca mbere na mbere donc qui favoriza Barcelona hame ca kabiri fata novuga kuri effectif twabigarutseko igwajije benshi Real Madrid gusumba Barca Real Madrid bujya ni ifise ibihengeri byinshi gusumba Barcelona surtout muri defense yabo muri defense yabo urumva hama n'ikindi aba bakinyi ba Lamine Yamal aba bakinyi ba Pedri bande inyuma y'urukino rwa Copa del Rey baje ku mbuga zabo bagaragaza canke bandika bati uno mwaka n'ukuri turagaragaje canke turiko turemeza yuko turi beza gusumba Real Madrid ku nkino turiko turagenda duhura nabo kandi nikimenya kandi n'igihari nuko bidarangiriye nga tuzokonfirma yuko mu nkino zose tuzohura na Real Madrid no mwaka tuzozitsinda zose ikintu naco n'ikintu gimotiva abantu bakinyi n'ikintu gipuza cyane gose abantu bakinyi mu mateka iyi generation yabo bizokwandika yuko kuri match bahuye zose bazitsinze muri uno mwaka rero iki nicyo kintu mbona yuko gishobora kubuza Real Madrid kuza gutsinda ino match ariko ku mahigwe novuga Real Madrid ko boza gutsinda ino match ugereranye ayo donc kubifadika Real Madrid yo kwitwaza kuza gutsinda ino match ni bikeyi gusumba ivyo Barcelona ifise Kilomike Real Madrid yatsinze inkino zine muri zitanu yagiye kwa Barcelona uno mwaka cyangwa oya inshuro baheruka kugenda kwa Barcelona donc away games bagiye kwa Barcelona batsinze zine muri zitanu bivuze ngo ni beza basohotse Santiago Bernabeu muri izo zitanu ariko ngaha batubwira ko mu match 19 zifatiye hamwe bagiye kwa Barcelona batsinze zine banganya ndwi batakaza munani muri 19 ziheruka uzifatiye hamwe urumva hariyo zitanu ziheruka batsinze zine batsindwa rumwe ariko ufatiye hamwe 19 baheruka kwa Barcelona batsinzwe munani banganya ndwi batsinda zine muri rusange Barcelona bafite ibiharuro byiza ya bambe Real Madrid bafite nako ni bibi
ko nimba kuri Olympico canke kuri Camp Nou peut-être itarasubirwamwo watsindiye match zine ukatsindirwa 8 bigaragara ngo ariko wanahanganirije ndwi wanahanganirije ndwi uhatsindira kandi zine izo zine zoza niziheruka izo zine bivuze ngo mu biheruka vya vuba dufate tubanze duhere kuri iki mu biheruka vya vuba bigaragara ko Real Madrid yabaye nziza muri Classico iyo yasohotse Bernabeu ugasanga Barcelone wabo iki rero kirashobora kuba motiva kuvuga ngo hariya tu hafise ivyibukiro vyiza bikabafasha muri ino match yo ni motivation ishobora gufasha abasore bo mugabo bitoka Ancelotti mugabo kandi iyo ni motivation ku bwanje mpereza 30% muri match ni motivation mpereza 30% kuko nivyo influence ikibuga iyo uri gutegura urukino irabamwo mugabo kandi si influence gusa ikibuga izaho gutuma kuri tapi vert witwara neza bivuze ngo kuvuga gusa ko equipe yitwa Real Madrid mu ncuro zigera kuri 5 herutse ku kibuga cha Barcelone batsinzemo zine ngo vyo babera motivation ikomeye cyane ivyo je sino bihagarara ko cyane gusumba uko no hagarara mu kwitegura gukomeye cyane kuri tapi vert kwa equipe yitwa Real Madrid bakavuga bati turiteguye aho twokinira hose nubwo dukura Camp Nou bakadukura na Santiago Bernabeu bakadutwara mu baheruza babatwaye Cartuja mu gisagara ca Sevilla badutwaye ku yindi terrain nivyo atahom advantage d'office mugabo abafana bacu bashobora kwinjira mu kibuga twe turiteguye neza kuri tapis vert dushobora gukina umupira gusumba kwizera favoritisme peut-être kuvuga ngo Barcelone turayitsindira ku kibuga iwabo nivyo rutera ubwoba aho Jesse no hagarara cyane gusumba uko no hagarara mu kumva ngo equipe iritunganije muri tapis vert equipe ifise swadi yagutse equipe umenyereze ni mwiza nditeze ko intsinzi nk'uko boyibura kubera ko mu mupira amaguru byose bishoboka Alonso Barcelona ntibaratsindwa match nimwe muri 15 ziheruka batsinze 13 banganya zibiri nukuvuga defete ya nyuma bagize ni defete bagize bakina na Atletico Madrid hari tariki 21 z'ukwezi kwa 12 Barcelona muri 2025 muri Liga ntibaratakaza urukino baratsinda match ngene amaze gutsindwa muri 2025 ni batsinzwe kwa Dortmund match retour ubwana yo curaba Angers match bari bavuye Camp Nou batsinze 4-0 avyari vyinshi byagaragara ngo yari match umugabo witwa Hansi Flick agomba kujeramo na cyane ntaburiremo abakinyi biyo peut-être bari kuza kumufasha muri demi finale mugabo still ko biharuro super half dufise Barcelone nzizi convaincre muri 2025 muri competition zose yaba muri Copa del Rey yaba muri La Liga yaba no muri Ligue des Champions kuko urundi rukino burya bongoye gutsindwa muri 2025 ni match batakaje kwa kabiri ni bitatu batsindwa na Inter de Milan nizo match zibiri zonyene yaba Borussia Dortmund yaba na Inter de Milan nizo match zibiri zonyene equipe yitwa Barcelone imaze gutakaza uno mwaka mu championnat yose muri 2025 bivuze ngo biharuro byabo muri 2025 equipe y'umugabo witwa Hansi Flick ni equipe nziza bigaragara ko totalement equipe yaranditse kuvuna umugabo yinjira muri no equipe Alonso mugabo Real Madrid nayo itsinze match zine ziheruka zande za La Liga ariko inyuma yaho hagati y'ukwezi kwa gatatu no kwa gatanu bari batsinzwe 5 ibi bishobora kuba niyahe shusho bazozanana muri runo rukino hagati y'ibi bya mbere n'ibya kabiri hagati y'uko baheruka gutsinda zine zikurikirana nuko babaye bane mu mezi abiri yaheruka bari babaye babi mu mezi abiri aheruka niyahe shusho ubona bashobora kuzana hagati y'izi zibiri barashira ko victoire ya gatanu kubera ko Iran bafise ari nziza muri La Liga canke Barcelona iraza kubibutsa ububi bagize kuva mu kwa gatatu gushika mu kwa gatanu bo victoire zine zikurikirana ni ikintu gishobora kubasuguma ni ikintu novuga gishobora kuba booster kureva kurota novuga iyo victoire yindi gira gatanu ikurikirana et surtout mu gihe novuga baba bazi neza yuko atari victoire yobisanzwe kuko ni victoire ikiba shira hafi na hafi y'umukeba wabo Barcelona urumva ico rero kirashobora kubaherekeza ariko kandi bakanahanagura novuga nayo makosa bakora mu mezi angahe mu mezi abira aheze ariko ni kintu nubundi
mu gihe bogikorera ko bafatikanje n'ibindi bintu bigaragara bishobora no vuga ko basugu twabivuze wowe uri Real Madrid ibuka neza yuko ino Barca mugiye gukina nayo yakumara maje bigaragara no mwaka yagutsinze ibitsindo mu twaharuye muri match zitatu nibitsindo 12 ivyo vyibuke hama uheze wigaranzure wiheze uheze no vuga kwanka kuba umuteja w'ino equipe kuko uno munsi ejo ku munsi w'Imana Real Madrid gasubira gutsindwa turavuga yuko izoba baye umuteje wa Barcelona kuri match zose bazoba bakinye muri no sezo bazoba bemeye gutsindwa natso ariko kandi ibuka kuri Real Madrid ufisa ku gateka imbere ya Barcelona ibyo njye mbona yuko Real Madrid ishobora kugira ko gusumba wanashima ivyo biharuro kuko ugiye no kuraba match bagiye batsinda equipe za ni equipe zibayabaye batsinze za Deportivo Alaves za Celta Vigo urumva ariko sova onere yawe mu guhagarara neza no mubasi rimwe ryanyuma usigaje imbere ya FC Barcelona kuko nta handi mu bantu muzohurira muri no sezo. Hari izindi statistique rero umuntu yogenda avuze nuko muri La Liga bamaze gukina inkino 188 ni rencontre 188 Madrid bamaze gutsinda inshuro 79 Barcelona bari nyuma intsinzi zine kuko bamaze gutsinda inshuro 75 bamaze kunganya inshuro 34 aho ni muri La Liga honyene muri Ligue des Champions yimigwe buriya ntihura kenshi ya muri Ligue des Champions biragoye kuko urabona deja nk'ubu nkuno mwaka urabona bari muri ligne zibiri zitandukanye bivuze ngo n'ubundi aho byari gukunda ko bahahurira bari guhurira kuri finale none ugasanga hari iyo bihera ntibari kuri yo guhurirayo ya of course mu matsinda byari bigoye ko bahurirayo Ligue des Champions bamaze guhura inshuro ndwi zonyene Madrid yatsinze 3 Barcelona itsinda 2 bamaze kunganya 2 Copa del Rey ni 38 bamaze guhura Real Madrid yatsinze 13 Barcelona batsinda inshuro 17 banganije inshuro 8 Super Coupe d'Espagne bamaze guhura inshuro 18 Real Madrid yatsinze inshuro 10 Barcelona itsinda inshuro 6 bamaze kunganya inshuro 2 muri Coupe de la Ligue bakinye Classico 6 Madrid ntiratsinda na rimwe Barca batsinze 2 banganya 4 urumva rero niko ibiharuro bimeze akajambo kanyuma rero ngomba mumbwire conclusion n'ishusho y'ino match ko turasigaje iminota 5 muyigabanga ine umwe ngiyango afata iminota 2 kugira tuce dutanga umurongo tugarukana na gwarubanza gwejo kilomaike mufise gw'abafana Classico y'abafana abantu n'abatwumvije batevye bumve ko tuca tubigarukako ni yahe shusho en general mu buryo buri resume wo dusesangurira kuvyo twokwiteka kuri Classico cyane ugire ko umbwira elema nka Kylian Mbappe umwe mu bakenyi batsinze Classico muri bitsindo 4 Real Madrid yabonye muri Classico 2 zitatu ziheruka Mbappe yatsinze 2 mu makenyi batsinda Barcelona kuva kino muri Paris Saint-Germain bigaragara ko umwe mu bantu twovuga ko ari elema twokwiteka ugira icyo muvuze ko ariko na Barcelona na Lamine Yamal Classico ni Classico woha ishusho nyabaki en résumé uretse tuvanze bimwe byose nababaza mukagira musisango ibintu bitandukanye ni cyahe kintu ni yahe shusho ije mu gihe kimeze gute ije twoyitega ko ibiki nibiki urakoze Yves ni Classico novuga ngo abantu d'abord babanze bumve ngo ifise ishusho ryayo itandukanye na yandi mashusho agera kuri Classico zigera kuri 3 tubonye Barcelona kinamo na Real Madrid no mwaka nabivuze nk'itango navuga ni El Classico ni we mucama niyo ni nkayo mucamanza mukuru isigaye mu kutwereka n'imiburi Barcelona iratwara igikombe ku bice byinshi kwijana cyangwa Real Madrid iragarukana icyizere ibice 80% ku gikombe bivuze ngo ni mwishusho cy'ivyo zino equipe zigera kuri zibiri zose y'abakorana bwa equipe yitwa Barcelona bashobora gushika kuno mwaka nyuma yuko triple historique yabo yanse bivuze ngo nimbi buri gikombe gikomeye basigaranye bagomba gutahukana muri no saison ni championnat yaba kandi no kurana bwa equipe yitwa Real Madrid bobo
bari bakiri muri encore de téléchargement y'icitwa saison blanche muri equipe yabo ariko bisa nkaho ari amahirwe yongeye kandi gutwengera na equipe yitwa Real Madrid yo kwizera ngo mu gihe icyo cyose twoba dutsinze equipe yitwa FC Barcelone turasubira kandi kwizera n'imiburi yuko Barcelone gisigaje nkino nka Villarreal muri course baza kuba basigajemwo igisigaje urukino rwa nyuma kuri journée 38 bazokina equipe yitwa Atletico Club Bilbao bivuze ngo gutsinda kwa Real Madrid ku munsi w'Imana birabagarukanira icyizere mu kumva yuko saison blanche yabo ishobora gucungurwa n'ino La Liga mu gihe gutsinda kwa Barcelone byo ku munsi w'Imana biza kuba ari confirmation ku bwanje no kwita total yuko Real Madrid igize saison blanche d'abord kumukeba kuko ivyo navyo bisiguye Alonso kumva ngo twaragize saison blanche ariko mugabo kandi twayigiriye directement ku mukeba wacu byose witwa FC Barcelone niwe yatumye iyo saison blanche iba tuyizera ijana kwijana nyuma yuko byari bitunaniye kubatsinda muri El Classico bivuze ngo ni yaba kurane gwa Barcelone iraza ko ari confirmation totale gutakana igikombe ariko nabo still bagatware ku mukeba kuko details zose zo konta nibiba biriko natuvugisha yaba uno munsi nk'urukino rwo muri weekend Classico yarahavuye dufise Celta Vigo canke dufise Villarreal canke dufise bisa nk'ivyarangiye mugabo uno munsi twese turacariko turatira attention twese turaciyumvira twese turacariko turahinduranya igisho kugora rukino bivanye nuko araba conquera direct cyangwa se araba keba bibihe byose muri football bagiye gukina umwe avuga ngo ndagutsinde ntwari gikombe kuri confirmation totale undi nawe avuga ngo ndagutsinde nanje nizera kugaruka ku gikombe ku notere imwe rizoba risigaye rutandukanya hagati yanje nawe ariko kandi ndanizera ko saison blanche cyangwa kumara saison yose tagikomeye naho kanye bishobora kuba bivuye ariko bikaviramo n'ubundi kuri wewe bivuze ngo ni Ange yaba kuri equipe zibiri yaba kuri Barcelona yaba no kuri Madrid mu gihe kandi novuga ngo wavuze ikintu ciza ni equipe zibiri zose zifise abakinyi bana ko bashobora gukora icitwa exploit individuel yaba kuri Barcelona bana ko exploit individuel irakunda kwa Rafinha irakunda kwa Lamine Yamal pourquoi pas Pedri pourquoi pas Daniel Olmo ariko kandi kuri Real Madrid nabo bona ngo abakinyi bashobora gukora exploit nabo barahari Vinicius Junior muri Classico zigera kuri 3 tumufise Sivini tuzi wakiriya yatsinda bitatu Barcelona wenyene mugabo kandi Kylian Mbappe nawe ashobora gukora exploit individuel equipe akaba yitsinda muri make rero ndanarangiza super half ni El Classico ifise ishusho itandukanye n'andi ma El Clasico twabonye yaba ya final yaba na match mbere yo muri La Liga kuko iyi inge nayo novuga ko ari nka final nayo igira gatatu igiye guhuza equipe yitwa Real Madrid na FC Barcelona kuko ibiri budadanduke ku munsi w'Imana biratwereka neza inzira n'umuharuro ku gikombe cya La Liga sote kuri Barcelona cyangwa igarukana ry'amahigwe kuri equipe yitwa Real Madrid. Alonso ikibazo wacumvise. Nacumvise mbo ni match ku bwanje tubona ko ifise ishusho yo ya match bwambe na mbere yo gupfa no gukira ku ruhande rwa Real Madrid niho bazeye no vuga urukiriro yamya bivuga ni match no vuga yo gukiza saison yo kurota basi gukira ino saison ya Nebranche ku ruhande rwa Real Madrid kandi ugiye no kuraba malgré no vuga kubura ko abakinyi bamwe ariko ubwo bushobozi bivanye no vuga niyo mental birahari ku ruhande rwa Real Madrid ikigaraga nikini naco ku ruhande rwa Real Madrid ko kwitega ni umukinyi Kylian Mbappe no munsi ari nyuma igitsindo kimwe kuri Lewandowski musatirizi afite ibitsindo byinshi muri La Liga gusumba rero iyi ni indi course no vuga canke ni yindi ntambara n'urundi rugamba no vuga rugiye kubandanya ariko bano babiri bahuye kandi kugira ngo bagaragaza ati umwami w'ibitsindo muri La Liga ninde eske ni Lewandowski giye kubanda canke ni Kylian Mbappe giye kugira espoir muri saison yiwe ya mbere kugira ngo by'ukuri yemeze yuko ari umwami mushasha w'ibitsindo muri La Liga rero nivyo navyo turavyiteze hama turiteze kandi iki turiteze kubandanya kubona no vuga ama espoir ibindi bintu bituza amanota muri bya bindi bya Ballon d'Or bya biharuro bya Ballon d'Or aho rero turavuga kuri bane kuba candidate tumaze kubona yuko bamaze kwipresenta ndavuga witwa Rafinha uno munsi nitwosigiye inyuma Lamine Yamal bivanye no vuga
n'urwego ariko aragaragaza rero nko kuri bano babiri bafise akaryo kandi ko kuza kwigaragaza kuri El Classico kuko match imwe na yaanye araduza amanota cyane gose ku bijanye na Ballon d'Or mu gihe Rafinha yoza akigaragaza akagira uruhara ku bitsindo kuri match imwe ni mu gihe Lamine Yamal woza akagira uruhara kuri match imwe ni birashobora biratuma kandi novuga tubagaruka ko cyane gose kubijanye na Ballon d'Or akarero niko karyo kandi twabonetse turiteze novuga kuraba mbega bagiye kwitwara gute muri rusange nivyo twovuga ariko kandi turiteze cyane gose kubona ingwano novuga iri hagati y'ino migwi ibiri Barca irashaka guprova no mwaka yuko atakintu Real Madrid izoba nobana ariko Real Madrid nabo barashaka guprova yuko omwe basi muvyo bakiza ari urukino novuga mu gihe baba barutsinze muri make nivyo novuga muri make rero nivyo twobayagira kuri Classico izoba ku munsi wa Mungu mugo izobanzirizwa na Classico y'abafana izoba ku munsi wejo kuri Centre Technique National igihe cy'isaha 8 kilomayi n'icyahe ikintu tutayivuze ko twogenda tuvuze twongere twibutsa abantu banashaka byinshi twari twavuze super half ni El Classico rero ku munsi wejo ni Classico ndundi hagati y'abafana basanzwe bakunda equipe yitwa FC Barcelone n'abafana basanzwe bakunda equipe yitwa Real Madrid muri FC Barcelone Burundi na Real Madrid Burundi ni El Classico rero ku munsi wejo zoba iriko irabera ku kibuga Centre Technique National ni mu Ngagara abatera bakengera ngo barahazi Alonso yaba bavuye muri Sud na Nord bose nabaza ko ari akantu heza gushobora gushikira ndetse n'abavuye ruguru wanashaka juste ni kuri côté bo acamanukiramo muri Centre Technique National ni kuva rero saa 8 super half mu rukino ruzoba rutangwa ariko mbere yaho imiryango ya Centre Technique National zoba yuguruye kuva ku isaha 5 aho rero nobwira abantu ko kwinjira n'amafaranga 2,000 mu kibanza gisanzwe kiza muri Porto ndetse n'amafaranga 5,000 mu kibanza cha VIP ubwo rero muri El Classico turaza ko dufise muri FC Barcelone kapiteni wabo bitwa Ismail Gasore aza ko ari kumwe n'ubitwa Isaac Classic n'abandi mu gihe kuri Real Madrid naho kapiteni wabo twafise umugabo witwa Mr Champagne nawe aza ko ari kumwe na Mugisha Mafilme n'abandi nka King Said ni ku munsi rero wejo nibaza ko atamufana King Said asanzwe ari umwe mu bariri ego mugabo kana asanzwe anaririmba ziriya ndirimbo zika swida mu musulman ngira ngo urabibona baramumenyereye cyane nibi asanzwe ari muri association de chanteurs de musulmans de Burundi ASEMU nawe arimo nawe arimo King Said rero birumvikana ni Barcelone Real Madrid ku munsi wa saa 8 kuri Centre Technique National nibaza ko atamukunzi numwe wino mugwi entre Barcelone na Real Madrid zose ba muri Gukina ariko kandi ivi twibutsa abantu kuri tapi verse kuza gusa kuri aba Ismail Gasore bon champagne azoririmbira abantu ku kibuga Ismail Gasore of course ego zoba twenza Gasore performance zohaba buriya uyo munsi nabatwenza tanavuze ego nabatwenza tanavuze muri kino gusa murakuye ko mutwenga cyane ko avuga ati nito Gasore Yamal urumva ko ashobora gucenga abantu ibintu bikagenda neza ariko kandi tugira abantu ngo hari nandi ma surprise babikiye ku kibuga y'abandi barinzi bashobora gushigikira abagenzi babo nuko bipanze ari bitwa Emerson abo maze kumenya amazuzenye Emerson ama equipe bafana mu Barcelona akomeye cyane nawe ashobora kuba hari Alvera Muhimbari Alvera Muhimbari uje n'umufana akomeye cyane na equipe ya Barcelona Alvera Muhimbari Alvera n'umufana wande wa Barcelona akomeye cyane hari n'undi mukobwa akira amafirme Ravele ndi Fanny Lavine apana Lavine apana Lavine kamani Ravele abantu banyibutse muri commentaire za YouTube nawe akunda cyane Barcelona la Floride Real Madrid ukabona ko adatombotse ukabona ko avuga ibintu kabisa by'umuntu abikurikira hariyo Double J kuri Barcelona numu Barca wenda umva warabategekanije nizo surprise zihari urumva uzo kuri Centre Technique ku musore si match gusa azonabora n'izindi surprise zimeze neza ariko jewe ico nagomba ndakwisabi ego ngomba ndonderere ibibanza bikinamwo umuntu witwa Boss John azokina muri Barcelona ariko kandi n'abantu bariko badukurikirana bambwiye bavuze na commentaire kuri no match ego na Boss Gerard
Gerard kurande rwa Real Madrid kwa Real Madrid ibaze nka defense ya Real Madrid y'abafana irimo boss Gerard ariko na boss John ari hehe ariko uruhande rwa Barcelona ni wewe ngira ngo nta kibazo ngira ngo ramuzi umuntu nadandaza n'ibikoresho bya ntuzenya bya sport abafana ba Real Madrid bazokina ba Barca nyinga bazaba boss John ahubwo nibaza ko we nanyege yo twovugana harakantu nifuza ko tuvugana we ngira ngo turaza kuvugana inyuma niba ari umuntu atararonka nk'akabotine na cyane niba na cyane nabwo twifuza ko boss John yadufasha kugira ngo ku munsi w'ejo abantu abazoshika kuri centre technique nationale kumbure ugasanga yavuye muri atatu azizane hajya anye kumbure uwarera maze avuga ati jewe naje mugabo nanayibagiwe mugabo amafaranga yo kwigura ndayafise agure jazz yinjira indani yambaye ijazz y'umugwi akunda kaje nta muntu tuzokwemera ko tubwiye ko ari mu Madrid mu Barca tutamubona adafise ibintu bimuranga amadarapo n'ibindi byose kuri bari abazokina rero hari abantu baba babona ku ibotine na ban bikwiye ariko rondera ga protest tibia kwa boss John kuko isa mu Burundi kuri bwabo ke bamora mbona bwaba ba birakomeye cyane kizoba ari cinshi cyane kizosigara inyuma ubundi nawe ni Oscar Fashion Oscar nawe no mufana wande nabonye yananyandikiye mufana komeye cyane wa Real akomeye wa Real Madrid akomeye cyane ndamunamutse cyane Oscar Fashion nawe turakeneye kukubona mu kibuga awe nasa amajambo bihagarara yego utwereke kabisa icyo woterera Real Madrid ngaha muri Classico iyo ngaha cyane ama ari wabajije witwa Alberic yabaje ati mbega ubutari umufana wa Barca canke Real niyaza kuraba iyo match azoriha tike ku ruhando rwawe ko mwavuze yuko muguriha uwashaka kuko no muri Classico hari abatetsi bahitamwe navuze biriya spaf kubera ko navuze ni abafana ba Real Madrid na Barcelona bigaragaza bizindi rero nimba ari umufana wa Barcelona cyangwa Atletico Madrid tuzobanza gutsindanira mu matike cyane nitwasanga amatike y'aba Barcelona yaguzwe menshi tuzovuga tutaba Barcelona buriya babanje gutsindira no mu matike hari naho azora no muhezagira ubandanga no kuri tapive bakanabatsinda abafana biyindi migo no barahawe ikaze cyane barahawe ikaze kandi bazohitamwe kugurira itike aho Barcelona cyangwa Real Madrid na cyane ko na cyane buriya kaba karimo spaf atuma abakunda Manchester mugabo hari abavuga ati iyo abafana no muri Espagne kumbure Steve Doge n'ibindi umufana wa Atletico Madrid nemiyo migwi yose nabakeba mugabo ashaka kuraba urukino kuri tapive mwico gihe bizomugora kugira ashobora kabisa natanze nimero yanje nibaza ko nabandi bose bifuza kudushikira bahari ikindi kibazo wa mukobwa wamunyibukije yitwa Kadora Vel no mufana wa ndaza guso kwitanga nimero kugira ngo peut-être uwifuza wese na Chacha na Boss John navuze ko dukoneye kuvugana nawe bashobora kuba batubwira hama nzoba ndi kukibuga nzobashika kirikare niwaza uri umufana wa Manchester ukavuga ati nkeneye itike ubwo uzoyikwizanira nta kibazo sawa ikindi kibazo yabaza ati mbega izo equipe zose zizoja mu kibuga zambaye ibyo myambaro ya Real Madrid cyane kurande rwa Barcelona bazaba bambaye imyambaro ya Barcelona kurande rwa equipe yitwa Real Madrid bazaba bambaye imyambaro ya Real Madrid yo ni identity igomba kubaranga hanyuma hambavu yaho Alonso kuri Star Hotel haba hariyo karaoke nziza cyane nabonye Ingo live band bazowari rero cagihe sinabaye nkigira performinga mugabo mwanya n'umwanya mu gutangura je nzotangwa rero muri band yandi mwaki ku munsi wa gatatu nabonye nabonye Ingo live band zo New Star Hotel ya Bob no kuvuga reggae music kubaje Bob Marley nta hatandukanira na reggae music zose izabayeho ariho yikoreye n'inyuma kuko zose zimukomoka rero bazoza bazakumva intuzenya indirimbo za Bob Marley ariko kandi na Baraki Dube nta kibazo ziravuzwa ku munsi wa Mungu rero no kuvuga kuwa gatanu hoho abari Andy Mwaka kuwa Mungu abari Ingo Live Band muga kubera ko kantu kujya munsi Kalonsme hazoba higanjemwo reggae music nta kibazo ko urabira na match ya Classico hajya kubera ko uraba n'umuziki sawa twe tuzoja tuza rero tuvuye hariya kuri Iteka Bar mu Gasenyi naho nyene kwa Gerard
tukubiteho match ya El Classico hamace tugaruka rero ngaha Hose ni kwa kuri Mugisha. ingo nako kuri New Star Hotel ku mugoroba ku kakaraoke keza cyane gose umva rero ko bizoba bimeze neza. urakoze Spafu ngira ngo ufashe akanya nibutsa abantu kumbura wese yifuza kugira icyo tubajije cyangwa se no kuduterera ariko kandi tunashimire cyane abagize ico dufasha Spafu dushimire cyane Buja FM Buja TV Boss Frank yarakoze cyane kudufasha ndetse namwe tubashimire cyane kwa mwemeye kutuhereza kandi kugira ngo tuze kubibwira konzi ekipe yukinira naje ndayizi nuko tubashimire cyane dushimire nandi masamirizi yose hano mu gihugu cyacu Burundi batubera aba sponsor officiel beza cyane baratwemerera kubibwira abarundi bagiye batandukanye cyane aba sportif ariko by'umwihariko dushimire Rise Shine Burundi mu maji meza cyane n'amazi meza cyane yabo azoba nahari ku kibuga dushimire cyane Abimo Company n'abafatanya bikorwa badufashije badufasha mu mugongo na cyane gutegura bino bintu razi ko bisaba uburyo n'ibindi byinshi nk'ubu equipe zimaze yose muri entraînement bakinyara récupération n'ibindi dushimire cyane Abimo Company sans irongowe na Fandera Jab nabo baradufashije dushimire cyane Planet Company basanzwe bacapa ama plafond